itariki zibiri z'ukwezi kw'icumi mu mahanga mu makungu imisi yose harabaho umunsi bahariye kutanywa inzoga. Aha rero iwacu twarabonye ko inzoga yafashe ikibanza kinini mu mico y'abarundi. Ivyo rero bigatuma bitoroha ingene abarundi bohindura muri bo ukuntu inzoga zonyobwa. Twaramaze kubona ko abantu benshi baranywa inzoga mu Burundi, mugabo ikibabaje nuko hari abana bataranashikana imyaka 15 aribo benshi usanga bariko baranywa inzoga kandi zirenze. Twaramaze rero kunabona ko inzoga abana barazinywa, bakazinywa ari bato, bakazinywa ku bwinshi, hanyuma tukamenya ko inzoga zonona imibano, inzoga zonona amagara y'abantu, inzoga zituma ubutunzi bw'igihugu bugabanuka. Kuko iyo hamaze kuba nko mu ntara abantu benshi bakirirwa banywa inzoga, imirimo iba mike. Aha rero turavye ivyigwa vyagiye biragirwa cane cane na OMS, twarasanze hariho ibice 5 kwijana, no kuvuga imiliyoni 3 n'igice abantu barapfa bivuye ku nzoga. Izo nzoga kubera iyo bazinyoye cyane zica zizana indwara zitandukira muga zigahitana abo bantu. Murumva imiliyoni 3 n'ibice 3. Aha rero mu Burundi turasanga abantu benshi, hariho abaskuti n'abagide bigeze kugira batohoje mu ma province abiri ariyo Cankuzo na Kayanza, barasanze abantu benshi bahitanwa n'inzoga. Hanyuma barasanga mabi menshi ava ku bantu baba banyoye inzoga. Aha ibice 38 byarashoboye kuvuga by'abagabo bati twebwe haraho twasanga twakoreye ivyamfura mbi abagore bacu canke abandi bantu kubera byavuye ko twaborewe. Ni naco gituma rero bapa yasaba ibikurikira. Dusaba ko hoje itegeko rituma abantu bamenya ingene inzoga zikogwa, ingene zigurishwa n'ingene zinyobwa. Hanyuma ubushikiranganje bw'amagara y'abantu bwaradufashije cyane gose, tugasaba kwibwo tuje imbere bikabandanya ibikorwa buriko biradufasha gushika hamwe iryo tegeko twumva ryabayeho rihama n'abantu bakarikurikiza, tukaraba ko hogira ikihindutse mu migenzo y'abarundi. Hanyuma turanasaba yuko hoba icigwa cerekana amabi inzoga zikora ku buzima bw'abarundi na cane cane mu vyerekeye amagara n'iterambere. Hanyuma turanasaba nuko hoba guhimiriza abarundi kucerekeye kutarenza kunywa inzoga. Abarundi bakamenya ko kwigerera ari vyiza, hanyuma bakamenya naho izo nzoga bazihaye ikibanza kinini ko ibikurikira ari byo biza ari bibi kuruta kuzinywa.